umunani dukomye induru kazanye umugenocide ntabuze ubwenge bwotuma ati mbabarira canke ati narihenze canke ati reka ndabikarifye c'est un sympathiza wiki turiko turagwana kizohezwa niki abinka bavuga bati ninabona babiri tuzojana ninaronka numwe tujana ninabura numwe nzijana nzi neza ariko twamye tugira ikiganiro ko tugize tukivuga abantu bariko barijana abandi tuzohurira imbere kuko ni igihugu cacu si botike ya nabanaka ni igihugu cacu ushobora kugwanira n'ubwoko bwacu ushobora kugwanira bukabaho ni igihugu cacu ushobora kugwanira kikaba igihugu nk'ibindi nk'ibi tubayemo tinuva ukuntu nobaho neza muri Australia batanzi batankunda tudasa numve ko ntogira apeti yukubaho neza no kuba mu gihugu ciza nk'u Burundi ariko gihagaze kutajya abantu kutashira abantu mu binogo rusange ivyo bintu waba byoroshe gusigura ahubwo hariho ubwoba hariho kutabura abaredi abatagiye no munsi bazogenda ejo murakoze cyane ndashimiye Grant ndashimiye imba ukize ku umwanya ndori cima ry'amajambo kumuyakoresha Maxime Amoro fati ndagushimiye kubona kanya nkakajya muri mu byaba medical sinda navyemera byinshi ukabona ko hari umuntu gwasayishe hama mugahurira ahantu hama ukumva ko wobona kari cyo dusangiye uwo muzungu kaze yazize ko bariko bica abatutsi nta kindi yaba ari yuzuye abazungu gwasara bareka bakarengana ariko yagize mare chance y'ukuba hamwe n'abatutsi bategezwa kwicwa nawe yicwa kugira ntabicabona nakunze ibyo bintu muvuga kandi warakoze kubincisha muri we ndasubiyemo kugwanyeho nyabwoko tuzorigwanisha zetribino mu gihugu cacu tujamwe tudasabiriza tutifuza kujamwe murakoze cyane urakoze cyane nawe Iragi nagira kubira ko ari intambara nkuko benshi bagira bavuga tuzotsinda kandi iyo mbonye abantu bari muri iyo ntambara bari muri iyo ngwano benshi bahuje no kuba abavictim bavuga ururimi rumwe kandi bitebuke tuzotsinda reka nibaza turajenera kurikira reka ndamwakire mu rurimi rw'iwacu bokertov o ertov turaje mashalom ha turaje biseder Amor fati bon reka rero ntaze ndagushimire kubera effort donc kandi imaze nkamezi donc ukora donc ufata kanya ukauka donc kandi ufata donc un point gusa les piliers révolution urumva turayumvikana ko neza jewe buje mubinyerekeye ariko les piliers ni kintu gikomeye cyane na komba nibikurikira rero bon en fait sinagomba kuvuga mbere ikindi ugije vraiment ni controverse sémantique y'inambu sina nta gahunda bon vous allez constater ko ntari mfise ibintu mvuga ku bindi donc quoi j'étais muri état mental de passivité de réceptivité ariko numvise controverse y'inambu j'ai dû quand même nous intervenir kuko je suis quand même linguiste donc quand nkaba ndi umugamba je dois donc mettre des nuances kuri interprétation nuzeya numvise ngaha donc à la fin de la part de Timba bon sinzi dans quel sens nous ayikoresheje donc la donc de Timba sinchibuka neza dans quel environnement nuzeya énonciative donc si je kumenya ko ayikoresheje je lui fais confiance généralement nuzeya donc c'était surprenant abantu n'arabatutsi kandi bafite uturwanya ngo société civile bashobora bariko barakora batugwanya bafise inambu donc babikoreshwa n'inambu ngira niyo context niba niyo niba yavuze okay bayikoresha n'inambu oya rero jewe je m'inscrit donc à l'opposé inambu donc bon j'ai compris nuzeya l'idée yuko ari nuzeya donc Timba ati ni nka donc avidité donc j'ai compris qu'il a guidé tu as renforcé cette idée bon je voulais quand ndabereke rero donc kugira ngo ibintu nk'ibi technique dukoresha twebwe comme linguiste donc bon muri discipline twa lexico-sémantique donc ni kanga ndavuga attends est-ce que je comprends bien ou bien c'est pas ça donc kuko jewe spontanément inambu ni positif alors ndavuga pourtant je bavuga ça a du sens aussi inambu pourquoi est-ce que ça peut avoir des connotations négatives bon ico gihe rero en général ingena muco ndabahaye un truc muzoce mufata donc les termes ziri à peu près équivalent donc ubwa mbere mbega ikintu cyoba kimeze nk'inambu ni giki
muri langage y'igituzi bon muce mufata rero donc mumaze kugira à peu près l'idée du sens muce mufata donc le terme il signifie le contraire donc mais l'exact donc vraiment radicalement opposé à ce moment-là ucu dit ati tiens hariho irya ni totalement opposé inambu iri proche yindi ntoye mugabo entre les deux hari yandi majambo yandi avuga des nuances zindi à ce moment-là tu vas voir hamuga tuvuga uti jewe ndabimenyereye iwacu muri inscription donc iyo ya gakondo tubivuga ngo qu'est-ce que la sensation que j'ai quand j'entends ça à partir quand ma grand-mère le dit quand ma mère le dit quand mon père le dit quand mon oncle le dit donc est-ce que ndikanga cyane bon jewe rero nasanze inambu sinikanga pourtant bien abandi bavuze je dis mais ça a du sens aussi alors je vous propose l'exercice suivant comme il est très important parce que ce sont des termes donc qui n'existent pas de manière c'est pas des termes qui désignent ibintu bigaragara ubona n'amaso cyangwa ufata n'iminwe donc c'est traduisant les sentiments les impressions les sensations donc c'est très fluide alors inambu uyifate rero cyo ufate inambu oui ni kwipfuza ikintu donc rapidement ni kwipfuza ikintu est-ce que kwipfuza ikintu est-ce que c'est mauvais non mugari ko kwipfuza ikintu biri mauvais c'est-à-dire que exagéra donc ugaca uhagarika ibintu byose wari kurakora mpaka alors donc ikintu wipfuza ku buryo uhagarika ibindi kurakora est-ce que ni nambu non donc icyo igiye gutuma uhagarika ikindi ni kibita amerwe donc abantu bari passionné par kurya inyama donc ntuze bavuga ko asamerwe y'inyama c'est-à-dire abonye inyama cyatubwenge nta kintu asubira kuvuga cyayasama ntushobora no kuvuga ikintu na kimwe avuga amerwe cyasubira n'amaso amerwe est-ce que donc inambu c'est ça non inambu c'est très nuancé alors hari ikindi bita donc namvi mega profonde ituma naho wogaragara nko kumenga nturi tendu vers l'objet du désir donc ukumva yuko iyo désir igumira donc ancré en toi ku buryo icyo ukora cyose igumira iriho nawe nyine ntiwibagire bon inambu ushobora gusanga iri muri ibyo mugabo donc c'est pas forcément négatif iri muri ibyo nicyo bita umwina donc kugira inambu y'amatungo no kugira umwina w'amatungo c'est pas la même chose umwina c'est vraiment profond et c'est mauvais urashaka kwica n'umuntu ubundi zikira ariko inambu nta muntu wo kwica parce que c'est inambu donc inambu je pense yuko ari ikintu qu'on peut traduire par le désir intense oui ou bien la passion de quelque chose ku buryo donc oui tu es passionné urakunda umuziki donc cyangwa ikintu la nostalgie ikintu cyakera wipfuza utakibona mugabo niwo kwica umuntu kubera inambu donc iyo nuze iyo expression yagoye gukoresha bijya bintu bakora bajya babapukura n'abandi abo bantu uzeya plutôt bafise umwina w'amatungo donc umwina amerwe c'est donc tandis que inambu twese turayifise inambu c'est la passion ibi twama donc kuri space umuntu akaba ati space iriho ukaraba ati donc ndiko nakora ikintu mugabo mbe ndiko ndumbiza kandi iyi ni nambu iri lié à la nostalgie donc un désir profond mugabo donc bitogutuma wica abantu cyangwa ugira ibintu bitakogwa mugabo donc la intention inambu ni qualifié par la tension vers tu es tendu vers something bon je niko ndabibona bon mumbabarire j'ai dû quand même intervenir sur cet aspect sinon ibindi j'aurais beaucoup de choses à dire mugabo comme space iheze reka mvuge juste un point imwe gusa j'aurais pu dire beaucoup de choses ni la question du nombre donc Grant yabivuze j'ai sursauté yavuze ngo turi bake tumubirize turi bake et bien j'ai vraiment nta mobilisation mbona ikenewe donc gusumba ibituruko turakora donc c'est peaceful turahura tukavuga hakaza 10 cyangwa 50 cyangwa 100 cyangwa 300 c'est pas ça le problème nkora nje muri space donc nuzeya nsangamwo abantu nka batatu donc généralement n'abantu nene bari donc batari considérés comme des grandes lumières par les bien pensants donc les bien pensants
ngasanga aho hantu havugirwa ibintu ntari bwumve bivuga ahantu na hamwe bikomakomeye cyane donc kandi ari abantu batatu cyangwa bane cyangwa batanu donc la question du nombre ne compte pas j'ai vraiment donc abamenyereye ntuze mais partage ngaha barabizi banyagiriza abadisipure je ntabo nshaka ntabo mfise d'abord nta nabo nshaka mbwa nkabisubiramo ntibavyumva abadisipure mfise ntabo nshaka kuko abadisipure ni très encombrant c'est pas parce que donc atari byiza kuronka abantu bumviriza ivyo uvuga kandi bakabikunda mugabo les disciples sont très encombrants surtout muri situation de haut risque donc je rero ce que je propose nuko au lieu yuko tuba benshi turenforce ahubwo donc d'abord la définition de notre cause la définition donc tukumva neza ko est-ce que cette cause là est vraiment celle-là exactement à laquelle nous devrions consacrer toutes nos énergies iyo cause ni yahe donc j'entends des choses la justice j'entends donc les propriétés j'entends inka j'entends donc tout ça mais alors essayons de voir clair dans tout ça. Il y a beaucoup de choses. Donc, il nous manque beaucoup de choses. Jewe icyo mbona kandi sindabibahoye umuntu n'umwe c'est extrêmement compliqué définir une cause c'est-à-dire le point focal on se focalise sur quoi ibindi tumwe turabireka sur quoi bon hama ikintu cya mbere cya kabiri nicyo gituma généralement je dis donc l'identité Tutsi c'est très important d'abord Tutsi maze kuvuga Tutsi et puis qu'est-ce que le contenu de Tutsi c'est quoi qu'est-ce qu'il y a dedans dans cette affaire c'est très compliqué donc il faut qu'il y ait des ibintu ngo byoroshe parce que après quand tu vas définir ça donc warinya tes énergies là-dessus donc mais si tu as mal choisi ta cause ugaca uyarinya donc c'est pas facile non plus de l'aligner donc ugasanga tout cela est mal aligné mais tu es foutu c'est ça qui nous est arrivé jusque là maintenant avec bijya bintu by'ubumwe tout ça bya buyoya by'ubumwe bya bagaza aussi donc je reviens bagaza no kuvuga la société twese donc la révolution turangana le problème c'est le développement bagaza c'était ça son problème donc c'est le développement mais bon voilà ça nous a mené le développement après tu vas me dire non c'est pas ça la démocratie alors et puis nous dire le droit de culte tout ça donc asanga hariho d'autres choses abandi bandi bipokereza ko bacafatwa mu kamashumwe nako donc buyoya ngo no ubumwe no kuvuga iki abahutu mwebwe abatutsi ceceka abahutu neza kuvuga gusa ko abahutu mwebwe ntibishaka kuvuga ko muri abahutu bagaza faire la même chose mais nous aussi nous avons affaire à ce problème aujourd'hui il y a abantu bavuga ngo ibyo batutsi bireke et c'est quotidien ici j'ai été exclu de communication kubera ibyo ibyo batutsi bireke on a amacakubiri n'extrémisme ni racisme donc il faut décider à ce moment-là lorsqu'on décide j'ai décidé bien sûr à ce moment-là donc il faut renforcer cette idée kubera iki parce que umaze kuba aligné sur une cause exacte ukamobiliza ta volonté ta passion donc ta théologie donc ta cosmologie icyo gihe tu deviens une bombe atomique bombe atomique ni imwe ntizikeneye kuba 10 kugira zibimure isi yose c'est pas compliqué ni imwe cyangwa zibiri donc tu deviens une bombe kandi abantu batariyanye hamwe nawe we byo bahitana wewe uri bari bombe bien sûr tu t'es comme bombe uraturika c'est parce que tu es une bombe c'est ta nature mbwa abandi bakiriko barabashakira bindi le développement umunyu ibiki tusa baraturika parce que sont pas alignés comme bombe kandi barababaza kubera OK bon c'est ça que je voulais dire sinon je pourrais dire beaucoup d'autres choses murakoze cyane tudalaba bebakasha mufati urakoze cyane turaje abatari kubumva ururimi bari kuvuga neza ariko turagushimiye rwose kwama nawe urico utereye ego hama reka nsubize nyambo niwe ariko aratanga ijambo nagomye gushimire mu rurimi rwacu urakoze amafati nibaza ko hari uwundi yaduze niko bamye ego niwe reka tumwumve nawe hama abakurikiye bafata kandi hejuru sinzi ko Maxime nawe afite icyo avuga na Beatrice mbere yuko ugara space avuye mbona hejuru batari bwasubire kuronka ijambo
ariko ubundi ukiza n'ikinyibutsa kuko jewe twatanguranye mumpaye akanya novuga gato ego maze reka tugende kuri tone kuko niko bamyashitse ubunyene turiko turarangiza nagize ko yaduze reka wanashaka cyo tumurangirizako okay jewe icyo nshaka kuvuga nuko muri urugamba turimwo bizotugora ko tuba 100% kuri memerongere donde ku bibazo vyose twese turashobora kuba turi ngaha turwanya nyabwoko mugabo ugasanga uburyo dukora n'ingene zobikora ugatandukana gato mugabo tukaduse urugamba rumwe cyo gituma kuri jewe ikibazo sama moyen ikibazo ni cy'umwe wese ari karakora kugira ngo ubwo rugamba arutsinde rero abantu dufite amatara atandukanye bamwe barasa amatara yabo nibagende bakore ibyo bategeza gukora kandi iyo uri mu ngwano nturindira ngo ugire plan de guerre ngo umare imyaka 2 imyaka 3 uri gutegura plan de guerre no ingwano yatanguye ucijamo ukagenda ugakora ugakoresha uburyo ufise n'inguvu ufise n'amamwaye ufise jewe nta mwanya mfise ukuja kuraba umwe wese ivyo ari karakora hirya no hino kuko nibyo turashobora bishobotse tamiyo yuko abantu bagira plan imwe mugabo anatanda yuko iyo plan iba imwe niho cuvuga ngo urumva ngo nukurindira twanze suje no kandi si question de nombre ico kintu rero nanje ndagishikiye cyane n'umuntu umwe wenyine arashobora kugira gukora icyo ategeza gukora kandi kikagira impact si question de nombre ni question yuko umaze kubona ini vision kuko hajya ari ikintu gikomeye cyane mu bintu nk'ibi turiko turakora urashobora kuba umu activiste akomeye cyane mugabo ukaba utariha ini vision utariha ini mission biragoye ko ugira ama action efficace mu maprojet yose niko bimeze umwe wese ndabizigiye muracibwenge ndabazi ndababona mugabo umwe wese ahageza yaba muri groupe cyangwa yaba individu amaze kubona ini vision aizo mujana ibi vya revolution umwe ashobora kuvyitwa shaka cyangwa bikorwa shaka mugado de toute façon c'est la seule voie la révolution ni changement radical mugabo c'est ikintu kishika du jour au lendemain bishobora kumara plusieurs années ni marato mugabo anatanda yuko iyo revolution umuntu abari ariyo bit ultime atarashikako sikuvuga ko acahagarika gukora ibindi yategeza gukora c'est très important jewe pour moi ndabahakarorero je maze kumva Fokode aracari ngaha wa mugenzi wacu Gorodi aracari ngaha Fokode nabajya bandi hari wavuze Bob Rugurika nawe nyene bari kumwe ajya ama radio RPA bose bari kumwe abatabizi no kubera batashaka kubimenya bakoze inama ya mbere Bruxelles muri avril 2023 Université Libre de Bruxelles bose bari kumwe Bob Rugurika ni habari Fokode ni hiri bajya bandi bose niho abari bajya ba Jaminani bose bajya bose n'umugwi ni coalition ya Parpeutu ikomeye cyane bajya bamagera bandi bose niho bari rero iyo nama barayikora bacha basubira indi nama di 19 au 21 janvier 2024 ibi bintu Fokode ikora dimanche byateguye ico gihe si bintu badukanye donc rero umaze guhura n'abantu biorganize bamaze kwiorganiza gutyo dans le but de parpeutiser tout le Burundi hajya iyo bavuze parpeutiser abantu bashavumba bahutu no n'abatutsi bariko baraparpeutiza donc bashaka yuko abatutsi babagire lavage de cerveau babone yuko umuntu w'umukiza wenyene ari agatogwasa abo bajene b'abatutsi barabigiyemwo batabizi barabahenze uko ni manipulation ni opération psychologique de manipulation systématique ubigwamwo n'umutego ugwamwo utazi jewe pour moi c'est la priorité de priorité uwo munsi izo plan nyinshi murashaka gutegura ikintu none wewe ureke parpeutisation kiraba uyu munsi wewe umvu iyo revolution nawe uzoyishika ko gute kandi abo bantu bazo baraheje guparpeutiza ture urabona ubuho bagize système basa mahera d'abord baba ça 200 millions d'euros
bariko bagira amplification urabona ubufoko untuze ugoroje wenyene ngo amplifie ngo les jeunes bijya bintu umuntu mwe mutabona bijya bintu bariko barakora none se ugoroje ariko rabizi multiplier agaca publier ntuze picture ngo 100,000 personnes ngo babonye ngo ntuze yabo ya parfaitisation mwen nimona urgence ahiri donc jewe sishobora kuja kwiyumvira plan ya revolution extraordinaire ntabona kandi ndabona defe aujourd'hui ziko ziraba ncamaza gukorera kuri izo nyene mugabo sikibuza ko niyumvira n'ibindi mugabo dans l'immédiat il y a des actions très urgentes pour stopper la parfaitisation kuko nico kintu niyo ngwano twamazemo 32 ans baratuzimije ndashaka kuvuga ubu ariko babikora tubibona ubu dufise aho tuvugira nimwarindira 5 parfaitisation bamaze gushinga imizi gusumba ukwiri umunsi kuva ko n'ubu idahashinze imizi mugabo muri ico gihe naho niyo revolution kitugora donc ça veut dire que jewe les actions ndazibwira ba Fokode nkazibwira ba Forske nkazibwira ba Ligiteka n'aba radio RPA boburugurika nuzobahindura barya barafise plan erega izo nama wowe uracho kuja n'amanama bagenda gutegura plan iyo plan bariko barayikora ndiko ndabivuga ngaha ari ngahagoroje ejo bazugira space uzugende wumviriza ibivugirwayo donc le plan ça fait partie niyo ravage de cerveau brainwashing kugira parfaitisation résumé de parfaitisation donc ugiye kuza kwiyumvira ibintu uzokora muri 5 canke ryari gutegura inarme udashoboye kugwana iyi parfaitisation kira uwo munsi ça va être plus compliqué nukuri babwira mu vyumve utarabibona canke atavyumva akaba yimvira ko azoba yindi solution magique face à la parfaitisation dans 5 ans ntibizokunda kubera l'histoire nous a montré que l'opération psychologique ngiyi bariko barakora izomara des générations ntiushobora guhindura umuntu yabaye lave de cerveau brainwash toute abajene bose bavuka n'abariko barakura badugira ngo bafukure erega bamwe babigwamo batanabizi ça veut dire que barakoze ko bagida urabona abantu bagaca ugende mututsi mbwango ngira ngire bafukura ibintu impensable umututsi aza gufukura basiriviva tugaca tubona umengo ni ibintu bisanzwe ahubwo c'est la révolte commence par ici iyo revolte yindi murondera mudashobora kwirevolta kuri parfaitisation iri kiraba umunsi I don't understand iyo plan iyo yindi plan izo ingeri zo bimeze kuko ubu yona defe babikora ku mugaragaro tous les dimanches badushinyagurira bakwita ngo super tutsi ukavyemera ko bakwita super tutsi kubera wasabye ubutungane c'est déjà ça le problème donc nta yindi mobilisation izosumba yitegezo gukorwa ubu contre iyo programme ya Fokode nabo bandi bakorana bateguye iri systematique je nahongejeje je dois être modeste nzobanza gukora ku bintu biririja biriko birawuba Maxime urakoze est-ce que uranyumva ndakumva neza ego Maxime urakoze ikintu gikomeye ku kintu ca parfaitisation ngoma ndakubwire nti sinzi ko wibuka ivyo vyarabaye mu Rwanda hari Parmehutu yashinze imizi kuva muri 59 ariko kubera bari bafise ideologie génocidaire uno musi bageze barashobora kuyikonstruiza des années ariko kijya catumye mu Rwanda muri 94 batsindwa nico kiriko gituma no muri Congo batsindwa kandi nico kizotuma no mu Burundi batsindwa barashobora kuyikonstruiza bakagira iki bakayifinansa nk'uko tubibona ariko ndakurahiye bifata imyaka 100 bifata imyaka ingahe bazotsindwa kandi malheureusement aba basupportinga dukoma induru bazotsindwa nabo nyene bazobura aho bicara bazomaramara bazobura inzira bacamwo bazobura n'abana babo bagira isoni zo kwitwa amazina y'abasi ndakurahiye abantu ntibashobora kubabwira bati itandukanye n'abagenocidere bakabikora erega babikora ibintu kubikora ku mugaragaro waragiye uja hanyura muranserukira ngo yatumiye ngo Rwasa muramwizora ngo Rwasa n'iryo kosa et pourtant côté hari tout autre Leonidas comment s'appelle Leonidas uyu wimbye bicaranye none wewe niwe muzima
umuntu yagirizwa ko yakoze ari we yakoze bijya bintu vy'ibuta. Abantu bagirizwa ibintu vyo mu kibimba, abantu bagirizwa impunzi 648 bamvuga inyumvira ko mwibagira bavuga ndiko ndakubwira ayo mazina yose kugira ngo iyo mugiye hajya mukanserukira ngo Rwasa wenyene or que ni chaîne y'abagenosidere n'ejo bazoba batumye ko uwakreye CNDD-FDD singuye kubera iki mwizora umugenosidere umwe umenga mufite ntiyatumiwe na RP ya la semaine passée dimanche ntumvise ikiganiro none wewe ntiwumvise wewe wimbira ko Bob Rugurika uzomuzana mu murongo gute n'abari muri participation nawe none nawe nyimba afise iyo politike wowe uramukeneye mu mugwi wawe ya prefer kuja muri participation uno munsi nta nico bimubwira kuza muri space akavuga ngo Rwasa ngo numwere imbere y'amategeko ngo no mu parlementaire ngo afise immunité diplomatique ntibimutera isoni no musi muri 21e siècle kubera kushaka kumukwegera muri ka yawe bashobora kuba rubanda nyamwinshi nizo ndiko ndagusigura kakujya mu Rwanda vyari bimeze kuva muri 1959 bica abatutsi ku mugaragaro uno musi bageze he nico gituma ndabasavye iyo muri ko muravuga mu kanserukira batumiwe mugashamwe Rwasa wenyene ntimushiremwo n'abajya basenide bazotumirwa ejo bakreye CNDD-FDD aba tutotre aba minani aba tout ce réseau de génocidaires il faut que tuza turabavuga il faut que kujya wandika muri Kirazira Institute il faut ko wongeramwe aba ba génocidaires bose nyimba ari amamedia no kwera utaraba byose ndabashyiramo bose jewe ego hari umuntu yitwa Sekahore yanditse ikintu gikomeye cyane yavuze par rapport y'ivyo umushinga ntahe Grant yari yavuze bariko baraklasa abantu ati aba génocidaires donc le génocide est exécuté par 3 opérateurs un génocidaire qui utilise la machette un négationniste qui protège donc entre parenthèses les médias aba bagira promotion ibi byose mu ba médias et un financier qui supporte c'est-à-dire le kit urumva n'amafaza atatu y'aba opérateurs b'amantuze c'est vrai ufata umupanga afise uzomuvugira atuma dahanu hamubona wafise iyo media arafise umufinansa kugira ngo iyo share canke iyo tugiye rishike kure nuko bimeze barakingirana Antoine Kaburahe ko wamwibagiye journal wa abarevisioniste nitwabavuga kuko ni benshi cyane mugaye foko tuza turadoma ku rutoki aba bantu muri société civile bitwa ngo ce sont les défenseurs des droits humains tuza turababwira duti muraba génocidaire kuko murabafasha igikuru mutanababwira nuko niyo bariko baribuka abatutsi bishwe mu Gatumba sinzi ko munuka kubibona bishwe na Rwasa la même semaine Fokode yatumiye umuparpe Hutu ni Sekiba donc baza kuvuga ku vya politique apana kuvyo kububi Rwasa yakoze King Murundi uyu yahora atoza amafaranga ya Rwasa ngaha mwese murabizi yatumiye Rwasa bamuturahaguruka turakoma induru mais aujourd'hui nous akorana na Fokode genda murabe article yandika ngo notre journaliste ngo King Murundi mais c'est une bande de génocidaires bicaranye bazi nyene bakuvurana hanyuma bagaca baza ngaha ngo turafise ngo ico turiko turakora muri ko mukuriki muri promotion ya génocidaire kandi muzobibazwa ibi bintu bishaka bifata imyaka 100 canke bireke iyi parpehutisation nahita niyo ya parmehutu ya Rwanda uko batsinzwe niko namwe muzotsindwa reka ndeke kwihari ijambo yari timba akurikira hanyuma umuka nyimba ari hafi ariko nyambo yari murizwa niko bamye wari umugiye ko avuga inuma yabo kubera yaraduze atebye hamwe ikindi ari kantu gato yipfora ngo mashaka kugira Maxime yavuze kirazira ko abantu nk'abagoryi cyangwa kuvuga ngo umugenzi wacu n'abakeba ce sont des membres du parti Hutu dukwiye gutanga kwita amazina yabo aba Pacifique ntihazwe ino fopa yiko dutangura ndashimira na ubuntu yama bitibutsa abantu ntibakire ngo vyijwe ama société civile ce sont des membres du parti Hutu FNL parti Hutu bagiti tubita amazina ari uko antiyo bazovuga bati turiyamirije aba ni gutanga kwita amazina yabo tubabwire duti muraba parti Hutu gushika umunsi muzovyamiriza muze mwifatikanye n'abandi urakoze nakagomba kongeramo urakoze ya mafatire ka twumve timba timbura twumva ndabumva neza cyane gose murakoze muranyumva namwe ego fata ijambo murakoze n'utuntu tubiri nari nibagiye murakoze kutunyibutsa mu kuvuga Bob Rugurika n'ivyo byabafukure so reka mpere aho nari narangira iki ndabisubiremwo ubwinshi bw'abakozi b'ikibi ntibutuma ikibi gihinduka icitsa
Bob Rugurika muramuvuze nje nibuka naravuze la fois parce que je suis pas jaloux d'ama PhD d'ama doctorat obtenu en dehors du cursus académique mugabo je suis très fâché révolté par les propos à Bob Rugurika en 2020 yavuze ngo never ngo nibamuhe chance ngo ashobora kuba yarahindutse en 2025 urakoze cyane Timba na Pacifique nazo yavuze ko nyene ngo niba n'umuntu w'umugabo ivyo nyine urakoze en cyane 2025 nta nukwezi kurahera Bob Rugurika yagarutse Rome Bob Rugurika ngo gwasafise immunité mwese mwavyumvise nga hari muri space ndabasavye ibintu nk'ivyo muzi muravyandika n'ababivuze n'umunsi babivugiyeko kuko to utari bazobibazwa tuzobibashinja ntibibaze ngo ariko baje waromale nama navuze ko igihe babukaranga twari munsi y'urujo kwiba ubugumwe bwari kindi ils nous prennent pour des idiots non on n'est pas bête on est là on écoute on les suit parce que nibo bansi bakuru abatunyegeze nibo bansi bakuru iwe serutse n'igihe cy'isuka ndangiza icanyuma numvise abantu bashika bangahe bavuze no kuva cyo ndaye niko cyose yabivuze muri space yindi ngo hamaze iminsi ngo atamitura garongo gahe kabonetse ngo bafukure yahagaze écoute l'esprit militaire a moi d'une chose ubwo c'est le plus tactique hari weje kwandika ngo muje ngaho mu byengo ngo bafukure yaheze ngo ko mbere ko kumva ngo phase 4 ngo ahubwo nimitegure ngo build for phase number 5 guys bafukure ihagarara idahagarara ivyo vyose akagahengwe c'est parce qu'on a résisté on va continuer à résister parce que on n'a pas de choix on va continuer à résister parce que notre dignité a été attaquée Maxime yabivuze bagomba if they want to silence us we can't be reduced to silence ntibazoduhoza no tena mana babwiye mutandashe mushobora kumpoza mwebwe mundashe naho mukambusha sinzobahusha murabitse anyway rero bafukure bashobora kuba ari muri laboratoire cyangwa bashobora kuba barumvise ya ultimatum umugwanyi mwe ngaha yabahaye ya 14 jours sindabizi de toute façon barazi ko ariko bakora amanyembwa kandi ibazo kamenya ngo tuyiramize mugabo on va résister dignement et poliment kuko umuntu atinye ngo ntatinye mwinjiranye hama hari cyo bita légitime défense mes chers amis armez-vous soyez prêts armez-vous de vérité de patience et de détermination we shall overcome we shall win because the truth is on our side don't be silenced don't be scared we are stronger together let's keep the fight on bring it on thank you urakoze cyane Timba we shall win we shall overcome we are stronger together amajambo meza gose kuno gukoresha kandi I can't agree with you like mo urubuza amajambo akomeye gose aba bose abo Bob Rugurika wa Pacifique nahazwe 2015 nazo buri jaja kwivugisha bigarutse kwibuka amabi n'amagorwa bashize mu Barundi sintinya kubivuga mu kubatemukira mu kumanipulate canke baga betraying movement ntibisagaseseshwa muri yatanga avuga ko tuzokwemera leta y'abagenocidere nyambo yavuze kandi ndibaza ko zone mu yatwo kuri space ukuntu genocide yahavuye izimira bikaba kamizwe n'ingoma Pacifique naza akaba adashobora no guprononcer le mot tutsi parce que n'umuntu muri gouvernement ya Rwasa zikuri bafite ikibanza gikomeye cyane ibyo byose ni kimwe mbe rya jambo ninde ni imiki munyuze rya jambo Darto yavuga rikomeye gose inambu Pacifique iyo nambu yamutumye mbaye Timba yiruka ku bukwavu bubiri buzomusiga bwose nta kamwe azofata azobura bwa butegetsi abure na honneur yo kubatera fightinze ku butungane ku butungane tuzobwiha canke tutabuhawe n'inzego zibijeje tuzobwiha mu gukura izo mbura kimaze zinywa amaraso ku butegetsi tugashiraho ubutegetsi twebwe nyene bw'abarundi yego reka duhe bandi jambo nyambo back to you abandi bakurikira yego yari umuka nyimba ari hafi hanyuma utari bwavuge niko bamye shaka yego umuka wabonetse murakoze cyane ndabaramutsa mwese kandi ndanabashimira cyane ku butwari n'ubutore mwagaragaje ibihe byose twagiye ducamwo kugira n'uyu munsi mukaba mugikomeye nukuri mwarakoze cyane no uvuga amazina sino yamara yose ariko mumenye ko mwadufatiye uruhembe rw'imbere muri kuri front line kandi ibihe byarabayeho mu Rwanda nk'abasirikare bukuri rero ndabashimiye cyane mwese ahari n'ibyaherereyemo n'ibyo arimo n'ukuri kose mukomere je rero nahagurutse mvuga ndeka ndabaganirizaho gatonyi n'igihe kinini cyari giheze tutarimo turatorana nyambo mukomere cyane amofati ukuri
mutere muja imbere. Nyambo hari umuntu hano mu karere mperereyemo yambwiye ko afise inka yawe ariko byaranse ingene nshobora gushikira ahantu uri ngo ushobore kwandikira kubera imvo zimwe zimwe zitandukanye, nubona bishobotse uje kuraba ingene ushaka ku inboxing. So ndashaka rero kuvuga bamye nyambo ni mushikanje nimba uje muri space byamaze kurengana ibyo byintuze yego nako nagomba kubwiraho ibintu by'inivyo by'inka nanje nkunda inka neza cyane neza izo bije mu muryango umura ntabwo izo bigiye kwa Nyambo wenyene, iraza ije mu muryango. oya nukuvuga ko ari amufata doyifata ico bivuga hake neza cyane neza cyane oya no kurindira uruvugo guverinoma nizo shaka wakoro rindira imanza ni mu ntambara ntizarahagaze neza cyane. So rero ndashaka kuvuga cyane kuri iki kintu ahanini nini cyo nashikiyemo ko narindi mu tundi tuntu, ikintu cyo kuvuga ngo abantu bafise inambu bakidevelopa bitandukanye, abo bantu turabuzuranye, abo bantu turabafise kugira inambu y'ivyisi, umwina w'ivyisi kumva kandi ces personnes ils sont prêts à tout faire, ils sont prêts à faire n'importe quoi pourvu qu'ils atteignent leurs objectifs. Bo icyo baba bagamije ni ukubona ngo ndashika kuri ya nambu. Ni wa muntu umugaburira ibijumba ukamushiramo ibirayi ukamushiramo igitoko ukamushiramo imyumbati byose akaguma ashaka byose kuyorora byose yuzuze abura icyo afata akabura icyo areka, yabona inyama hari ururimi rukarekera bahoze babivuga. Abo bantu rero ntacyo atakora kugira ngo ashobore gushika kuri ya ntumbero yiwe. Nimba avuga ati ngenda ndashaka imodoka, yari afise imoto, ntacyo atinya gukora, aragonga umuntu bavukana pourvu que bamwemereye iyo modoka. N'umuntu adashima, n'umuntu adahokonesa la place arimwo, ahubwo akumva hariho ibindi agamije. Mwe nabo rero niba wanda avuga ngo inda ndende ihumira indya ikica na kokize, no kuvuga na kakandi kazima kari kahari karapfa. Amafati umaze kubivuga mu Kiswahili bavuga ngo mpenda tuwili kamoja kalimponyoka, bivuze ngo imigeri ibiri ntitereka. N'abantu bakinyeza martial arts ibiri iravuna gutera, ntabwo ari we wese upfa kuyitera. Rero ikibazo dufise n'uyu munsi mu bantu bacu ariko kigenda gikemuka through their own program or their own ibyo batanguje bonyene yabafukure. Hari igihe ngo inkubisi y'amavyi irakubita ikayitarukiriza. Uyu munsi hari abarundi benshi bavuga ko ils ont confiance en une personne telle que Pacifique cyangwa n'uwundi, bavuga bati buri abantu n'abantu bazi. Ariko uyu munsi through yabafukure yabo nabo barifukuye bamenyekana really who they are. Ba bantu harimo abarundi bari bagifise ikize, bari bagifite ikizigizigi, bashoboye guhita babamenya kubera iyo bafukure yabo. Nimwe nako ndavuga muri iyo bafukura harimo abaza bakavuga ngo turabatutsi kuba umututsi ntacyo bivuze, ahubwo ikiri muri wowe ni iki. Nimba uri umututsi udashobora kubona ibiri ko birakorwa uyu munsi, hari ikibazo ca ideologie génocidaire iri mu karere kose. Hari ikibazo c'umuntu yitora nka Neva akitora agafata abasirikare agafata imbonerakure agafata ama force génocidaire yo karere kose akabyitwa kari wayahagarariye akagenda. Ubu munsi ndababwiza ukuri hari ahantu ugera muri iyi region wavuga ko uri umurundi bagatangara bakumva ko kumwe mwariko murabivuga uburundi veut dire palpe. Akubwira ati uburundi hajya abantu bari contre y'ibiriko yabariye bari muri Kongo bariko barica abantu. Kumbe mu Burundi hari abantu bafise ivyiyumviro bitari ivyo guhonya, ukumva umenga uburundi bwarabaye palpehutize twe lavedi. Uyu munsi rero kumva hariho abantu batariko barategwa ubwoba n'ivyo bintu, bakumva ko abantu bogendera mu murongo kuba palpehutize abantu bose. Hari ibintu bimwe babeshesha abantu, ibintu byo kuvuga ngo babonye amakuru, ngo baronse amakuru, ngo banditse utuntu, umuntu yanyurujwe bavyanditse. Yes, kubera bafise umutima wawo nyene w'inambu, nabo babaha amakuru nabo nyene ni inambu, baravuga bati we never know, ejo buraca bugacana yandi. Nabo nyene muri iriya muza hari ibirira habiri hari ibyo bafite izo nambu bavuga ati mbege ejo biragenda gute. Nabo babaha ayo makuru, babaha nayo makuru quelquefois barabaha n'amakuru ntacyo abafasha, ntacyo yica, kandi uretse ko aza kuza gutera ubwoba abarundi babe mu bwoba, bagume mu bwoba, babere muri ivyo. Uyu munsi
ndibuka hari umuntu yigeze kwandika kuri ibi bintu bya Patrick yandika kuri ibi bya Bunyoni navye commentaire muri zimbonera kuri zigenda zimusubiza mbere kumwe yandika akavuga ati ariko wakicucu wambwa ubuzi ngo wowe ibyo wanditse kuri Bunyoni umukunda kuturusha ati mbega usibye ko wanditse ibyo bwose wanditse ariko twa twabishatse kubimenya ibyo utamenya ko birenze ibi ibyo wandika ko twa twabiguhaye gutyo nyene umuntu amwandikira amubwira no kuvuga ngo ibyo bakora barabizi ibyo bintu bo bacuruza